kuvuga uti kuri no musi mukuru hari wabakenyezi umukenyezi w'umurundikazi yitware gute imbere y'umushinga ntayo wiwe yitware neza icyubahiro ciwe acerekane kuko navuze ngo umukenyezi ni izina ry'icyubahiro kandi hariho n'ahantu nasomye mu migani ijambo ry'Imana rivuga ngo umukenyezi ngo ni kiyo umugabo we yirabiramwo akabona ubwiza bw'ingenasi rero uyu mukenyezi yarakwiye kwerekana ubwo bwiza uno munsi rero by'ukuri agakorera ibintu umushinga ntawe watahora amukorera akamwereka nyene ko ari uwikimazi mu rugo akamunezereza akamukorera utuntu nyene nyene icyubahiro ciwe kikagaragarira imbere y'umushinga ntawe wiwe ariko si wo kumesura umushinga nta no muntu. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti n'abakunzi b'ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV. Prote turakingiwe kuri mikoro nk'uko bisanzwe. Ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri uno munsi tukaba dufise umutumira ari imbere yacu nk'uko mumubona. Ariko kandi mu minsi yari hano aratubwira ati Jesu kuvuga ubutumwa gusa ajya n'indirimbo Imana yarazimpaye. Vyemezwa n'iki burya tuzaniye ino ndirimbo nziza yitwa Isede y'ubuzima yitwa Isede w'Imana mukozi w'Imana arizo turakora bwije turabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Mugowe neza tushimye nuko aho mwari hano mwatugiye ko musanzwe muri abaririmbyi. Yego Alice yatangiye kuririmba cyane ariko kandi wanje kuyidomba kugira ngo Alice bamenye ninde. Ese abahezagire nitwa Alice Nduwimana nk'uko mubivuze ndi umukozi w'Imana. Ni umuhamagaro wa mbere Imana yatangiye kurushiramwo kuva 2016. Kuririmba nako n'isezerano nari nahawe kera n'iryo kuvuga ubutumwa ntararironka natangiye kuhabwa n'Imana ko nzoba umuririmbyi akomeye naco sinibagira kubivuga hari 2013 sinabibonaga rero ndabishira muri gahunda iyo ndirimbo Imana yayimpaye 2020 iyo nyene iri kiravuga ariko nayisohoye ubunyene 2022. Abaye 2013 ya ego 2020 ni Imana yabaye ino ndirimbo. Ego kubera iki erotari y'imyaka 3 yose byatewe n'ubukene. N'umunsi umuntu yavuga ati Alice je ngoma ndamushigikira sora izindi ndirimbo iyo bigenza gute? Nukuri iyo ndondera kandi akivyumvira gusa ndamusengeye kuko niho buri w'Imana ikora ko Imana biramumpera umugisha umuntu yovyumvira kuko ndafise indirimbo zigera kuri 3 zikiri muri studio ntaraza gukurayo nabuze amahera yo kuzizana. Rero byarase n'ingene nosubirayo kugira izindi n'izindi byase ko ndazikurayo. Rero uwo muntu yobakoze yondondera ku nimero ya telefone irafise na limikashi afise niyo bita bankopu nimero 68 majana 750 amajana 574 68 amajana 750 amajana 574 68 750 574. Okay, nuko mwavyumvise wifuza kumushigikira nimero yayitanze vuga ati ubutumwa bwiza dushika buraduhezagira ndetse no muri zino ndirimbo muje kuri channel yiwe yanditse ko Alice Nduwi muraza ko zino ndirimbo nyinshi hamwe n'ibiganiro bitandukanye by'intahe imani bafashwa nawe mushigikire nimero ya telefone ne umukozi w'Imana Alice cyo mugira ko rero nkuko turi mu biganiro by'ijambo ry'Imana mushikiritse ijambo ry'Imana bari baradukurikirana kazi none bahumugisha. Reka tumanze twifurize umunsi mwiza bariko baratumviriza kandi dusenga Imana.
Mana turagushimiye kakanya turi ngaha, habwa icubahiro, watugiriye neza, twisanze mu buntu bwawe, twongeye kuza ngaha Mana, intumbero nyamukuru yatuzanye twaje guhoza uno muryango uherutse kubura mu ijambo ry'Imana, niho twaje kubahoreza. Rero Mana, iri jambo rize gushika mu mitima yabo, rishika no mu mitima yabo ariko bararyumviriza. Ushoboze n'umunyamakuru ari imbere yanje Mana, uzobukoze, twese tugirirwe ubuntu nawe mu izina rya Kristo. Ego, reka dusome ijambo ry'Imana, twofatira ko nk'urufatiro rwa kino kiyago c'ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bitesalonike ba mbere ibice ni 4 ku murongo wa 13. Haravuga ngo uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa ibyo abasinziriye itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kuzuka k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirire umwami mu kirere. Amen. Ni ijambo ry'Imana nje guhumuriza imitima y'abantu. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko abapfuye ngo uko abapfuye bazomera, uko izuka ry'abapfuye, uko abapfuye bazozuka. Nukuvuga ngo dufise ivyizigiro iyo umuntu apfiriye muri Kristo Yesu ntabagiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ngo abasinziriye, kandi hariya muntu ze Abaroma 8 ku murongo wa 18 haravuga ngo ndazi yuko imibabaro ya kino gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzobamwo. Nukuvuga ngo hari ubwiza tuzobamwo. Uyu mubiri misiyo yatuzanye ngaha mu mubiri, ubundi uru rusago bita umubiri Imana yarutwambitse kugira ngo bikunda tugwezerezwemo, bikunda umuntu w'imbere ashishikare kwezwa, kuko uyu muntu w'imbere ni wazobona ubugingo. Nukuvuga rero ngo abapfuye bazozuka, umubiri bazozukana suyu twambaye, bazoba ngo bambaye uwundi mubiri udashobora kugira gute, udashobora kubora, ngo maze ngo bazoba bakiriho nabo ngo bace bahinduka ukundi bambara uwundi mubiri. Niyo mpamvu nazanye ivyizigiro guhumuriza uyu muryango. Duheruka kubura mwene data yitwa Niyonzima Juliette, ndahumurije uno muryango kandi naje ubwanje nihumurije, tuzokongera kumubonana cyane cyane. Narumvise abakozi b'Imana ku maziko bamushingira intahe ko yatunganije neza, cyaranezereye cyane, nisanga n'amosozi yakorotse. Rero iyo umuntu apfuye tureme ngo ntitube nka babandi batagira ivyizigiro. Nukuvuga ngo ko twizeye neza ko Kristo yazutse mu bapfuye, ngo ni nayo mpamvu n'abamwizigiye ngo azozukanwa nabo. Ico gihe ngo bazoba basinziriye mu itiro ry'urupfu bazohinduka, bazozuka, kandi ngo abazoba bakiriho ntabwo bazotanga umuntu yapfuye kumva inzamba. No kuvuga ngo umuntu yapfuye ni wazotangura kumva inzamba yakabanga. Imana ishimwe cyane. No kuvuga rero ngo nukuri gupfa n'akamaro, gupfa ni ikintu cy'inyungu cyane ku mukristo. Umuririmbyi w'umu Tanzania muri Okovu yararirimbye ngo kuishi ni faida, ngo kuishi ni Kristo, ngo nakufa faida kwa mkristo wa kweli. Nukuvuga rero ngo gupfa ni nyungu ku mukristo w'ukuri. Rero tureme umuntu wese afisuwe, twese turafise abacu twabuze, ariko dufise ivyizigiro ko Kristo yazutse akava mu bapfuye akambara ukutabora. Uwo ngo niwe twiteze, niwe azoza ahagarare mu bicu n'akamo k'inzamba
y'abamarayika ngo hama ngo acahamagara. haleluya. ivyo nivyo vyizigira bera dufise. abacu tuzokongera kubabona, tuzokongera kubabona tuguwe neza cyane. Imana ibaha umugisha cyane. hari indirimbo mfise sindayisohora ariko irandyohera cyane, ivuga ngo ntabwo tuzokongera guca ingero, ngo ntituzokongera kubabara, ngo kurira no kwitsa umutima ngo tuzobisiga ngaha muri iyi nosi. ni ukuvuga rero ngo twebwe dufise ibyizigiro k'Imana yacu izotuzura tukabona inshuti zacu twabuze. wowe ufise uwo wabuze, namba ni mukuru wawe, namba ni papa wawe, namba ni umutambukanyi wawe, namba ni umutware wawe, namba ari uwo muvukana cyangwa inshuti cyangwa umugenzi cyangwa abo twakoranye imirimo, tureme nirihumure narinzanye. rema mwene data tuzokongera kumubona. ntaho yagiye, ari mu munezero, kandi uwo munezero natwe hazogera igihe tugire gute tuwusangire. nimuhumure, Kristo yaranesheje, Kristo yarazutse mu bapfuye, imva ntiyamuheranye, natwe ntituzoheranwa n'ukuzimu. uru rusago turagwambura nibyo, kuko misiyo yaruzanye mu isi niyo kwambika gusa umuntu w'imbere, umuntu w'imbere akabamwo, kuko uyu muntu agaragara ntabwo ari wo muntu. umuntu ari hariya indani niwe azokongera yihindure, yambara umubiri utagira gute utabora. niyo mpamvu mwene data uri kurumviriza rino jambo ry'Imana, ndakwipfurije kuba muri Kristo neza, ucyambaye runo rusago rw'umubiri. eza ubugingo bwawe, nta handi twezerezwa ni muri runo rusago nyene. tumaze kugwambura biba birangiye. Yesu abahereza umugisha abumvise aya majambo. ryari iri jambo ry'Imana kihumure ndakuzaniye. humura, tuzozuka, abapfuye bazozuka, bazokongera kuba bazima, tuzosangira umunezero mu ijuru, tuzobaho neza aho hantu, ngo mbere tuzoba abami n'abaherezi mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nabahezagire cyane. amena amena. nawe Yesu aguhezagire mukozi w'Imana. murakoze ku ijambo ry'Imana ryiza mudushikirije. jambo twumva neza ko rishobora kuremesha imitima y'abana bariya, na cyane cyane abari mu bihe bibi byo kubura ababo. muri kino gihe canke urahura n'abantu batari bake bavuga yuko umuntu yapfuye ibyo biba birangiye. ijambo ry'Imana ribivuga ku iki? abo bantu bavuga yuko iyo umuntu apfuye biba birangiye, n'abantu batasoma ijambo ry'Imana, ndetse se batanatahura ko Yesu yagize gute, ko Yesu yaje. erega hariho bataramenya ko Yesu yaje, batanamuzi kazonaza, ubuzima bwabo bibereyeho gutyo nyene. ariko umuntu yizera ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ico rivuga ko abapfuye bazozuka, kuko na Kristo nawe yazutse, kuko ijambo n'ukuri. rero benshi bavuga bati twebwe ibyo kuzuka ntutugore, twebwe turazi ko umuntu apfuye aba yipfiriye. ariko kandi ukaba utubwiye neza yuko iyo umuntu apfuye bitaba biheze, inyuma y'urupfu hari ukuzuka. nibaye abantu twisunga canke yewe tubwira ko akaro baba barapfuye bakazuka, kuba bavuga ati na papa yarapfuye ntiyazutse, n'ivyo byo kuzuka byo biki? Yesu nabahezagire cyane. umuntu noba nisunga gusumba abandi bose boba barapfuye bakazuka, kuko nta muntu ushobora kuzuka mu bapfuye atari Kristo wenyene umwami w'abami. ni ukuvuga ngo aba nabo bazozuka, yababikiye umunsi. yababikiye umunsi wo kuzuka, inzamba y'akabanga nimara kuvuga ishengero rikaduga. ni ukuvuga ngo n'abapfuye bazoca bagira gute, bazoca bazuka. Kristo wenyene niwe yatubereye akarorero wenyene. n'uwozuka biragoye kwemera, kuko izuka ry'abapfuye ntiriragera. Kristo wenyene niwe dufise k'ivyizigiro ko yapfuye akazuka, natwe tuzozuka. yego, ko yapfuye akazuka, natwe tuzozuka. umukozi w'Imana dukoze kino kiganiro c'ubutumwa bwiza mu gihe muri ino ndwi, kuri uno munsi ndetse ino ndwi yose, abandi bavuga ngo ukwezi kose, ukwezi kuhariwe umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. natwe tubona umwegero umukenyezi kandi aberewe, abana bambaye nyene nk'umukenyezi nabo cyo byumva. umunsi w'abakenyezi umukozi w'Imana ari subobwira iki? jewe ndabakejereje mu ijambo ry'Imana abakenyezi bose. ababwiye akajambo akahe ko kubakeza?
kubakeza ndababwiye ngo umunsi mukuru mwiza, ariko rero hariho ibintu ngize iminsi numva baca biharaza ugasanga ngo kari umunsi w'abakenyezi, ngo uno munsi no gusohoka, hanyuma umugabo nawe akora ibintu byose. Ibyo si byo. Oya, kubwawe byogenda gute? ahubwo cyari igihe cyo kunezerwa, ahubwo ko umukenyezi, ubundi umukenyezi bifite icyo gisigura. Umukenyezi ni izina ry'icyubahiro, kandi izina ry'icyubahiro ahubwo bari kunezereza abatware babo gusumba uko bahora babanezereza, na cyane cyane icyubahiro cyabo bakacereka abo bubakanye. Yego, biravuga yuko ku munsi mukuru nk'uyu abakenyezi bati twebwe nta mikino uyu munsi n'uwacu, umugabo niwe yotsa ibyombo amesure, n'abana botse ateke, natwe abakenyezi dusohoke tuje hariya kuri beach tubanze dufate kamwe twidagadure. Kubwawe iyo ngendo wumva iyo bibeye? Oya, cyo ndibaza ko nk'umukenyezi yamaze kumenya ijambo ry'Imana, azi icyo Bibiliya ivuga ku mushinga ntahe. Sinibaza ko icyo kintu umukenyezi yabimenye yobikora, kuko yoba arengeye ijambo ry'Imana, yoba akoze iby'ijambo ry'Imana ritavuga. Yego, kubwa uti kuri no munsi mukuru wahariwe abakenyezi, umukenyezi w'umurundikazi yitware gute imbere y'umushinga ntaye wiwe? Yitware neza, icyubahiro ciwe acerekane, kuko navuze ngo umukenyezi ni izina ry'icyubahiro. Kandi hariho n'ahantu nasomye mu migani ijambo ry'Imana rivuga ngo umukenyezi ngo ni kiyo umugabo wiwe yirabiramwo akabona ubwiza bwiwe ingenasi. Rero uyu mukenyezi yarakwiye kwerekana ubwo bwiza uno munsi rero, by'ukuri agakorera ibintu umushinga ntawe watahora amukorera, akamwereka nyene ko ari uw'ikimazi mu rugo, akamunezereza, akamukorera utuntu nyene nyene icyubahiro ciwe kikagaragarira imbere y'umushinga ntawe wiwe, ariko si wo kumesura umushinga ntawe no munsi no koza abana no guteka. Oya ati uyu munsi n'uwacu reka nawe ubikore. Oya, cyangwa byo shingiye ntahe. Abashinga ntahe nabo bifata gute imbere y'abakenyezi babo uno munsi uko birashika? Hano muheza bwate bana je ku mushinga ntahe wanje twavyumvikanye, ni wateka ni wasasa byose je no munsi gice mpinduka mere nk'umugabo. Abashinga ntahe vraiment baba bavye bumva ati vraiment je twavyivuganiye, abo none hari ingorane ko baba bavyumvikanye? Babyivuganiye ni byiza, kuko urugo rwose rugira ibanga ryago. Babyivuganiye ni byiza, ariko naho nk'umushinga ntahe yari gufata. Hariho ahandi nasomye mu migani nyene havuga ngo umugore ngo ni igitsibo, ngo ni igitsibo ngo gishariza umugabo. Rero abikoze nta ngorane, ariko numva umenga ego kubikora ni byiza, abikore, ariko ntiyibagire basi kuza kumuha agafanta ati sheri uno munsi nibutse kuri igitsibo canje, nanje numvise noza kuguha akanyama, ubu hagezeho akabenzi. Ego urakavutse usanga nafana. Oya, nta kabenzi fungura. Reka nyene ngira bagafungura ngira sicara. Paulo hariho ijambo yavuze kandi rikomeye cyane, aravuga ngo uwutarya inyama ntagahinyure uwuzirya, n'uwutazirya nawe ntagahinyure uwuzirya. Kubw'icyo je nirira kabenzi nta ngorane komera nukuri. Buri muntu wese icyo yiyumvamo aragikora. Bari kubashinga ntahe rero uti abashinga ntahe vraiment no munsi bavuga ati madame kabisa fata kano kantu nawe kanywe cyane. Yes. Dusozera kino kiganiro gira akajambo tekereye abakenyezi ucugaruka no kubashinga ntahe cyo dusezera. Yesu nabahezagire. Jambo numva notekerera abakenyezi kuri uno munsi, na cyane cyane ndashimikira kuri uno munsi cyane, kuko ndabivuga ndabihamya. Hariho abakenyezi uza gusanga bitwaye ukundi kuntu mu rugo, ati n'umunsi wanje ndisanzura. N'abaca bambara binyuranye no kumukenyezi yambara cyane gose, ati n'umunsi wanje ahubwo ndataha saa sita y'ijoro, ndataha na saa munani ntuza kunkorako, n'umunsi wanje. Ariko ibyo vraiment umukenyezi mwiza
yubaha urugo rwiwe kandi akarushingira intahe ijambo ndamuhanuye ntaze kubikora ntaze kubikora icyo notekerera umushinga ntahe nawe nabo nyene bihangane kuko satani nawe arashobora kuhahagarara uno munsi kuko hari umushinga nawe umugore ashobora gusohoka kumva yajyanye n'abandi byayangaye hiyo ndamuhaye Paul uwo mushinga ntaze kwihangana ntaze kugwana baze kubyifatamo neza 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 ni umunsi umwe gusa mu mwaka ibaze frere ntubazitaze twibuke uyu munsi wacu turawutwikamo ariko navugaye n'abandi bagabo bati twebwe abagabo iminsi yose n'iyiwacu atariko abagore babise canke abakenyezi babisemo umunsi umwe wonyene none kubera iki nk'uwo munsi ari umwe vrema nk'uwo bahirya minsi yose y'abagabo naho vyogenda gute oya ubundi irya minsi yose natwe tuyirimwo abakenyezi bose irya minsi bayirimwo ahubwo n'akantu Imana yashatse kubafyondera irya minsi yose ni y'abagabo gusa oya bose barimwo n'akantu Imana yashatse umunsi umwe wonyene Alice tugushimire kuba mwitabye kino kiganiro murakoze cyane natwe turabashimiye nizere ko n'undi munsi hano ni nko muhira tubakeneye mukaba mufise n'ijambo ryo gushikiriza ariko dukurikirana ndiyazera yuko mutazotugambarariye oya nukuri nivyo twahamagariwe tuzoza indirimbo zawe mu gusozera iyi ni indirimbo twitege ryari tuzoyisanga ku rubuguruwe Yesu nabaha umugisha iyindi ndirimbo reka tuyitege mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu tuzoyisanga ku rubuga rwa YouTube wo kwandika Alice Nduwi ico conyene kirahagije azoba yinjiye muri YouTube yanje n'ubu wo bikora yo bakoze aca yibuka ku hariho akanovare ntuzeyisa akaboro umukobwa yitwa Genevieve yego tumuramutse yego ndanamuramukije yego bace bibuka kubigira bagira akabonde kakaboro bagire na sabone commentaire turazikeneye badushigikira batubwirire bareke kuza baraduca amazi yego frère baze barabikora bashigikira abana b'igihugu n'ukuri kwa gose Uburundi butera imbere cyane nuko mukozi w'Imana Alice turabashimiye yego natwe turabashimiye murakoze cyane nuko nshuti namwe bakunzi bariko barakurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana bacumbisemo n'impanuro zitari nke ku bijanye n'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi bizera neza yuko mwumvise umwe wese yatoraguye ibitari bike mukozi w'Imana twari kumwe Alice tukaba tumwikebanuye tumushimira namwe mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro twatwifurije kugumana n'ibiganiro bica kuri Transisop Ministry TV naho nyine mwagire ka kaporo muzonde kabisa handi muca mugira na subscribe mubisangiza n'abandi kino kiganiro nuko tuzosubire duhure mu bindi biganiro bizokurikirana mutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.